abaheburayo bigumiye ku mana yabo abaheburayo bigumiye ku mana yabo abaheburayo bigumiye ku mana yabo. Imana yacu ishimwe. May our God be praised. Nuko ndabahaye bwake ugira kandi mu Once izina rya again, I Yesu. greet all of the name of Jesus Christ. Nuko ndashimira Imana yacu. That being said, I thank God, our Heavenly Father, Binyemereye kongera guhagarara hano. because God has allowed me to be here once again, to stand here once again. Novuga ni rya mbere ninjiye hano. I could say it's my first time coming into this church. Reka rero ntangure nkengurukire So abavyeyi let me start ba hano by thanking the parents of the church, kuba batwize ko tugiye guhagarara hano kubw'uyu munsi. because they have faith in us to stand here today. Ati wa mwana They say that child, yamagira ubusafi mu rusengero araba uko bimeze. that child is always clean the church, make sure everything is maintained and is Ukwiye clean. guhagarara hano kubw'uyu They munsi. said today is great that he's standing before the church. And Tama ndabakengurukiye cyane gose. to the parents, I say thank you so much. I'm very Kandi thankful. mwamwe mwijura abatuzigamire And cyane. may our God in heaven continue to protect you. Ubugira kabiri And secondly, ndanezerewe cyane gose. I am very happy. Ku gicaniro c'Imana ciza mwateguye nk'iki. On the God altar you have prepared today, Twara tubakurikiranira ku buhinga bwa none. I usually follow to technology Ariko online, mu mezi atari make but in a few months, tubona ikibanza cyahindutse. we see the location, Rero location change. ndabakeje cyane gose Once again, I'm very kuba Imana I encourage you yarabarongoye because God led you. ati turi n'ishengero And you say we have a church, reka tuyitware igende gukora ibikorwa but by'Imana now let's take us so we can serve God. nk'uko natwe tuciye mu mabati I will not sitting in the camps. nta kindi mwatuyoboje There's nothing you let us buy. ati giye mu ndere zambaho hariya But you say, go and look for the bricks of mwaka woods igicaniro c'Imana. and build God's altar. Rero ndanezerewe cyane gose So I am very happy kuba naho hano mu gisagara ca Houston to be here in the city of Houston. mwakomeje muyobora ishengero kugira You kubaka igicaniro led c'Imana. God a church and you built God's altar as well. Nuko rero singiye kubarandira cyane I'm not going to take long. ku kanya baduhaye reka tugakoresha uko I'm bakaduhaye. going to use the time as they're given the time. Ndafise ijambo rituza kuganira kuri uyu munsi. I have the word of God I'm going to share with you. Ijambo rijanye n'ibiva mu kwizera. The word of God that speaks regarding what can be found in faith. Tuza kurira mu gitabo c'Abaroma, We can find the book of Romans. igitabo c'Abaroma 5. Once again, Romans 5. Turasoma duhere ku murongo wa mbere kuza ku murongo wa 5. Romans 5, verse 1 until 5. Ndaza gusaba mwarimu wanje hariya aze kudusomera. Abaroma 5. Once again, the book of Romans. Guhera ku murongo wa mbere kuza ku murongo wa 5. Romans chapter 5, verse 1 until 5. Abaroma 5 gice ca 5 umurongo wa mbere kugeza kuri 5 ibiva mu kwizera. None rero ko twatsindanishirijwe no kwizera dufise amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Kabiri yadushikanishije ukwizera muri ubu buntu duhagazemwa, kandi tunezerezwa no kwizigira kuzobona ubwiza bw'Imana. 3 kandi si ibyo byonyene, ariko kandi tunezererwa n'amarushwa yacu, kuko tuzi yuko amarushwa atera kwihangana. 5 kandi kwihangana kutera kudatsindwa no kugeragezwa. Kudatsindwa no kugeragezwa kugatera kwizigira ibitaraba. 5 uko kwizigira ntigutetereza, kuko urukundo rwizigira ibitaraba. Dusubire kuri 4 kuri 5 uko kwizigira
ntigutetereza kuko urukundo rw'Imana rwasutswe hose mu mitima yacu no mu mpwemu yera twahawe. Amen. Amen. Let's read English once again. Romans 5, chapter 1 to 5, we shall read. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into grace in which we now stand. And we boast in the hope of the glory of God. Not only so, but in also glory in our suffering, because we know that suffering produces perseverance, and perseverance character, and character hope. And hope does not put us into shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit, who has been given to us. Glory to God. Amen. Imana yacu ishimwe. May our God be praised. Mwarimu wanje urakuja kudusomera ijambo ry'Imana. Thank you for reading. Ano majambo yanditswe n'Imana Paulo. This letter was written by Paul. Yibutsa rino shengero. Reminding the church. Ababwira ngo ibiva mu kwizera. Telling them account from hope. Biragaragaza yuko aba bantu bamaze gutahura Imana kuva kera. Maybe they knew God since long ago. Aba bantu barazi agakiza icyo ari cyo. They understood what salvation is. Ariko uhoraho Imana imurongoye. But when he was led by God, arabandikira ano he wrote a majambo letter to them. ngo ibiva mu And it's kwizera. what comes from faith. Ntushoboye gutahura ibiva mu kwizera. You cannot understand what comes from faith Utari umuntu umaze kuzigama unless you're a agakiza. person who has protect your salvation. Imana yacu ishimwe. May our God be praised. Agakiza umuntu ashoboye kugatakaza atamenya. You can lose salvation without knowing. Kandi iyo umaze kugatakaza agakiza, Once you've lost your salvation, kongera kugashikira biragoye to gain cyane. it once again is very complicated. It's complicated, difficult. Umuntu amaze gutakaza agakiza, A person who has lost their salvation, yobaho n'imyaka n'imyaka. they can live years and years. Ariko umuntu umaze But kuzigama a person agakiza, who has protected their salvation, uzotahura neza ukwiriye you understand clearly what is must. ukwizera icyo ari cyo. What is faith and what it is. Na ukwizera urakuzigama. And you protect faith. Ukwizera The urakuzigama. faith must be protected. Nkuko nagakiza The civil umuntu salvation, a akazigama. person must protect it. Iyo dutakaje So, amafaranga, when we lose money, turihutira kuyarondera. we are quick to look for it. Ariko iyo umuntu atakaje agakiza, But when a person loses their salvation, ntiyigira akarondera. they never look for it. Kiretse gusa mpwemu w'Imana Unless amugendeye. the Spirit of God came to see them. Rero arabibutsa So, yuko he reminded them that ibi biva mu kwizera. what comes from our faith. Iyo umuntu afise ukwizera, That when a person has faith, aratsindanishirizwa. he or she always wins. Umuntu aratabagwa A person is saved kubera or bafise rescued ukwizera muri because wene. they have faith in themselves. Imana yacu ishimwe. May our God be praised. Kandi agira amahoro. And they find peace. Amahoro ntushoboye kuyabana utarazigama ukwizera muri wewe. You cannot have peace unless you have protected your faith Amahoro in ntushoboye yourself. kuyabana You cannot- utazigamye ukwizera. You cannot have faith in you unless you protect your faith. Ni ibintu bibiri bidasa mugabo birabangabanganwe. There are two things that are different but similar at the same time. Ndakwifuriza mwene data rero I wish kuzigama my brother agakiza to wahawe. protect your faith you received. Ndakwifuriza mwene data I wish my kuzigama brother ukwizera. To protect your faith. Muri iyi minsi tugezemo itatworoheye. Nowadays, in these difficult times, Ni vyiza tukazigama it is ukwizera. a great thing to protect our faith. Ni vyiza tukazigama It ukwizera. is a great that we protect our faith. Kandi kuri ibi bikorwa tubona bigaragara n'amaso, Because of the work we can see physically, biragaragara yuko by'ukuri ishengero ry'Imana kwizera muragufise. it shows that you guys have faith. Kubw'ibyo rero, For that, kuri ibi bikorwa binezereje mwakoreye Imana because binezereje, of the work of God you have done and God was pleased of it, nimukomeze mubyongerako add more to it. kandi mubyongere kubugira kandi, And add more to, multiply kugira by ngo two. kuri wa munsi So on that day, umwe wewe utazi nanje the day ntazi, that you and I are not aware of, tuzogira ico twirata imbere that we y'Imana. can boast before God. Amen. Rero sinovuga amajambo menshi, I'm not going to say many words. badusomeye hano,
they are ready for us already. nizere yuko aya mahoro y'umwami azokomeza abana I nawe believe that God's peace will be with niyo you twaziga mu kwizera so long as you can protect your faith. niyo twagamburukira So abakozi long b'Imana as ibyo you obey batubwiye God's gukora servants when they tell us what to do. muze mubagamburukire So obey them, respect them. niho tuzogira amahoro And then can you find true niho peace. tuzotabagwa Then can you be niho rescued. tuzonesherezwa Then can you be fight for. tuzana ko tugira icyo twirata imbere y'Imana kuri wa And then we can munsi boast before God on that nuko day. ntabarandi mwami Yesu nabahezagire Amen. God bless you. reka dusenge Imana Amen. urakoze Mana yo mu ijuru ntituze tube imfabusa ntituze dutahire kuzobona twagiye mu rushengero tugataha uko aya majambo aje hageze iki gihe benshi twiyumvira ngo turahagaze ariko tugasanga twaramaze gutagakiza umukozi wawe aravuze ngo uyitaye amafaranga wihuta kuyarondera ngo ariko agakiza ntitukwihutira kukarondera turungikire mwemu yo kutwibutsa kugira ngo turondere nk'uko turondera amafaranga. Yesu we, Yesu abakumenye umunsi twibigwa muri Yorodani twavuze ngo turagukurikiye kuzoshika gupfa ariko ujya munsi benshi twarawibagiye. Iri jambo nije kwibutsa jewe na wewe umuntu wese aryumva mwami yibuka we yatakarije mbe ndicyakora nkuko nakiriye agakiza mbega ndicyagamburukira Imana nka kera mbega ndicyayikorera ndicyayitangira sinkikimanza. Oh haleluya. Wibutsa umwe wese daturakoze umukozi wawe yarungikanye papa mwuzurize n'abandi niba mwikora ko nk'uko abakozi bamwiyumviye ko azoronka abagaburira ishengero ryawe rihembuke. Urakoze papa, nubihererwe icyubahiro mu isi no mu ijuru. Amen.